ninde wishe umuhisi Petero Nkurunziza ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho tugiye kwibanda ku ngingo imwe rudende irabana n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza aho Bob Rugurika avuga ko afise amatohoza akomeye cyane yakoze ajanye n'urupfu rwa Petero Nkurunziza akemeza ko Petero Nkurunziza atishe n'indwara ahubwo akavuga ko yishwe n'isumu yahawe na bamwe mu bari bamwegereye cyane cyane abari begereye Perezida Evariste Ndayishimiye hari amakuru atandukanye kandi ateye ubwoba arabana n'ibivugwa ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza aho benshi barwegeka kuri Perezida Evariste Ndayishimiye benshi bakavuga ko n'injyane ziriko ziraba mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD zikomoka kuko urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza rutigeze rusobanurirwa abarundi kandi bitigeze bimenyekana neza icyaba cyarahitanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe leta yatangaje ko umutima we wahagaze giturumbuka ariko hakaba benshi bemeza ko umuhisi Petero Nkurunziza nyine atisheshwe n'indwara ahubwo yishwe n'isumu yahawe na bamwe mu bakomeye bari bari mu mugambwe wiwe umugambwe CNDD-FDD ibibazo ni byinshi cyane mu mugambwe uri ku butegetsi aho hari akarwi gakomeye cyane kiganjemo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza kariko karakora ibishoboka byose kugira ngo kagaragaze ibyabaye ku muhisi Petero Nkurunziza mu gihe ku rundi ruhande abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye badashaka ko ukuri kwajya ahabona kugira ngo hamenyekane uwishe Petero Nkurunziza hari amakuru adahumuriza ariko aravugwa yerekeye ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza aho benshi bavuga ko intambara ziriko ziraba hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Alenge Bunyoni zaba zishingiye ku bijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza aho Alenge Bunyoni kuva yashika mu kibanza cyo kuba umushiranganje wa mbere yamye ashaka ko ukuri ku byabaye ku muhisi Petero Nkurunziza kumenyekana mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yakoze ibishoboka byose kugira ngo anyegeze ibijyanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza abarundi barabwiwe ko umutima w'umukuru w'igihugu wahagaze giturumbuka ariko ntibigeze basigurirwa icyahagaritse uwo mutima nta nubwo bigeze berekana umuhisi Petero Nkurunziza kuko n'abamwegereye ntibigeze babona ikiziga ciwe ibyerekanye nyine ko harimo igipfungu gikomeye cyane ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza ariko bikaba byose bigiye kujya ahagaragara nyuma yaho General Alenge Bunyoni apfungiwe kuko amakuru ariko aradushikira aremeza ko General Alenge Bunyoni akimara kubogozwa mu mabanga yahise afata ingingo ikomeye kandi ihambaye yo gufata amakuru yose yarazi ku bijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza akayarungikira Bob Rugurika akamusezeranya ko azamuha amafaranga menshi cyane kugira ngo igihe bazaba bamufashe bakamupfunga ayo makuru nyine Bob Rugurika azahita yatangaza amaze abarundi bose bagahita babona ikibi kinyegeje muri Perezida Evariste Ndayishimiye uko nyine bikaba ariko byagenze kuko mu minsi iheze General Alenge Bunyoni yasabiwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose nyuma yaho gato Bob Rugurika ahita atangaza ko afise amakuru ahambaye cyane arabana n'ibyabaye ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza aho yemeje nyine ko atishwe n'indwara ahubwo yishwe na bamwe nyine mu bari bamwegereye cyane cyane agatunga urutoki nyine umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yarasabye ko leta y'u Burundi ikwiye kuva mu gacerere igasigurira icyahitanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aho Bob Rugurika yavuze ko leta nidashira hanze ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza wenyine azahita abyikorera kandi akaba azahita ashira abashikandaguye umukuru w'igihugu hanze nyine akaba byose azabishira ahaboneka ibyo byose nyine bikaba bije inyuma yaho mu mugambwe uri ku butegetsi hamazemwo inyinyurana rihambaye kandi riteye ubwoba rikaba rimaze iminsi ariko ryose rikaba rishingiye nyine ku cyahitanye umukuru w'igihugu
Perezida umuhisi Petero Nkurunziza kuko bamwe baremeza nyine ko atishwe n'indwara kuko nyine barafise amakuru ahambaye kandi ateye ubwoba yerekana ko yahawe isumu. Hari amakuru menshi nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza arabana n'ibyabaye nyine kugira ngo umuhisi Petero Nkurunziza umutima we uhagarare giturumbuka ndetse n'ababa barabigizemwo uruhara rukomeye cyane, aho benshi batunga urutoki Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wifuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta cindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Uko Ndayishimiye na Bunyoni bapfa urupfu rwa Nkurunziza, ibi byose nyine ni ibibazo abarundi batari bake bariko baribaza niba koko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arapfa na Bunyoni ubijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko benshi bakemeza ko atarico bariko barapfa, ahubwo bariko barapfa intebe isumba izindi nga mu gihugu c'u Burundi, kandi bakongera bagapfa amatungo. Ariko General Alain Bunyoni nyine urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza akaba yarubonyemwo iturufu ikomeye cane yo guheza Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko amakuru General Alain Bunyoni afise kubijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza aramutse ayashize hanze ibara ryaba riguye. Perezida Evariste Ndayishimiye yabahuye n'ingorane zikomeye cyane, kuko abagumyabanga nka bose bahita bajya mu barabara bakamwamagana, kuko biraboneka neza ko urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza General Evariste Ndayishimiye yaba yarugizemwo uruhara rukomeye cyane, kuko yabonaga ko atangingo n'imwe ashobora gufata mu gihe umuhisi Petero Nkurunziza azaba agihema umwuka w'abazima. Bunyoni niwe yari yegereye cyane Nkurunziza, niwe yari afise ingufu nyinshi, niwe yari atunze cyane, niwe yari azi amabanga menshi ya Nkurunziza, niwe yerekana ko azi ubwenge mu byo yakora, niwe yariko agerageza kwikundwa akaza mu binyamakuru, niwe yari yatanguye kwifata nk'umukuru w'igihugu. Nkurunziza yari abizi ko mu nzu kwa Bunyoni hama amasengesho kumutegura ko ariwe azomusubirira. Bunyoni yari afise ikibazo kimwe gusa, ntiyakundwa cyane n'abasendefede kuko bamwagiriza ko yishima kandi ko abagaya cyane. Ibyo nyine bikaba byarahaye imbaraga Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko abasendefede ntago bakundaga Bunyoni, kuko nyine bari bazi ko ari umuntu ubishima hejuru kandi abagaya, nyine ibyatumye nyine ahita agira ikibazo gikomeye cyane cy'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ahita amutwara ikibanza. Evariste Ndayishimiye nawe nyine ntiyari kure cyane ya Nkurunziza, yari azwi ko aterekwa Bunyoni, yari arongoye akarwi k'abajenerali katerekwa Bunyoni. We ntiyubahuka kwigereranya na Nkurunziza, wamengo araciye bugufi. Ntiyari azwi cyane mu gihugu, nta matungo y'umurengera yari afise nka Bunyoni. Ndayishimiye yari azi amabanga yose y'urugamba rwa CNDD-FDD, ni nawe yari yarabaye mu biganiro bagwanye na CNDD-FDD. Ndayishimiye yari afise ikibazo ko aba-CNDD bahoranye ku rugamba batamwemera nk'umurwanyi akomeye, bamufata ko ari imvuzi gusa, nk'uko nyine General Alain Bunyoni yamwise ko ari vuvuzera. Nkurunziza yaratinya ko Bunyoni afashe umugambwe yoca afata igihugu bidatebye. Yaratinya kandi ko Bunyoni yashikiriye igihugu Nkurunziza atajambo yari gusubira kugira. Nkurunziza yahisemwo Ndayishimiye, yari yibaza ko ari we azoshobora kuguma ategeka uko ashatse. Hagati y'uwiyemera n'uwiyorobeka, Nkurunziza yahisemwo uwiyorobeka. Nkurunziza ntiyari azi ubujanja n'ubuswahili bwa Ndayishimiye. Ndayishimiye niwe aherutse kwivugira ko ari umujanja n'umuswahili. Aho niho havuye ko Ndayishimiye ari we ahabwa umugambwe. Ndayishimiye na Bunyoni bose bari bakeneye gusubirira Nkurunziza, ariko urwango n'ishari byari hagati yabo byatumye Nkurunziza yicira ko azoguma abaryanisha, akaca aguma hagati nk'umuhuza, ariko ntiyamenye ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umwiyorobetsi ku buryo bukomeye cyane, ari naho yihendeye mu ngingo yafashe nyine yo kumugena kuba umukandida wa CNDD-FDD. Nkurunziza yari yibikiye ikarata yitwa Pascal Nyabenda mu kurondera gutwara umugambwe. CNDD, Bunyoni na Ndayishimiye bose bari bafise umuntu bagwanya, Pascal Nyabenda. Kubera Nyabenda yatwara umugambwe CNDD n'inama nshingamateka, bose baratinya ko Nyabenda azohova asubirira Nkurunziza. Niho bose biha gucyoza Nyabenda, basigurira Nkurunziza ko umuntu adakwiriye kuba arongora umugambwe kandi atigeze aja ku rugamba. Nkurunziza yaremeranye.
mu nyuma Nkurunziza amaze gutohoza guhinduza ibwirizwa shingiro rishasha abajenerali baramuremereye ko adashobora gusubira kwitoza kubera amakungu atari kubyemera niho bamwemerera ko azogumana ikibanza kidasanzwe nk'imboneza yamaho ariko akarekura ikibanza c'umukuru w'igihugu. Nkurunziza yarababaye cane aca ategura kwihora mu kubima ikibanza c'umukuru w'igihugu akagiha umusivile umwubaha ariwe Pascal Nyabenda. Byose byatekurutse buca batora mu mukandida wa CNDD-FDD mu matora ya 2020. Abasirikare benshi cane bahoze bagwana muri CNDD barahagamagawe Igitega gutera ubwoba Nkurunziza maze abajenerali batanu barabaserukira baja kumvisha Nkurunziza ko badashobora kwemera umusivile nka Pascal Nyabenda. Isaha 7 z'ijoro niho Nkurunziza yagondozwa bigoranye aca babaza uwo bashaka. Bisanze atawundi bafise yiteguye mu bajenerali kubera umukandida yategerezwa kuba amaze umwaka atakiri umusoda. Evariste Ndayishimiye niwe bari bafise gutyo aba arabaye umukandida Pascal Nyabenda ataha zirayoye kuko nyine yaramaze kwerekwa inzira isohoka aho nyine abajenerali bari bamaze kumutsinda ariko bakimara kumutsinda basanze muri aba bajenerali bose bari bakomeye kandi bagombaga guhabwa ico kibanza atawundi witeguye uretse perezida Evariste Ndayishimiye babari we bahitamo kugena. Nkurunziza ntiyashizwe yiyumviriye kubaka inzego umukuru w'igihugu atazoba afise ingufu amukikuza bakeba yiha itegeko rimuha ijambo rya nyuma nk'imboneza yamaho agumana ubushobozi ku mugambwe CNDD-FDD. Leta yayubakira ku ishari rya Ndayishimiye na Bunyoni kugira ngo nibazajya baryana aje abajya hagati ariko yarihenze cane kuko Ndayishimiye yamwihenzeho kuko Ndayishimiye nawe yariko arategura ikindi kintu gikomeye cane mu kinyegero. Ndayishimiye na Bunyoni bapfa amatungo. Icambere Ndayishimiye na Bunyoni bapfa ni amatungo kugira ugumane ubutegetsi mu kiringo ca gatatu. Petero Nkurunziza yarafyatuye amamiliyaridi y'amafaranga maze ayagaburira ibihangange. Yabagaburiye ico cimwe hari abaronse menshi cane hari abaronse menshi hari abaronse ayabaye. Bunyoni na Ndayishimiye bose barayaronse ko ariko Bunyoni yaronse menshi cane. Iki kiri mu byatumye Ndayishimiye ahindura amafaranga ibipapuro muri ruheshi 2023. Bunyoni yaravuzwe mu madosiye menshi cane y'ubunyonyezi ariko ayo madosiye asangiye n'ibindi bihangange byinshi byo muri CNDD-FDD. Ahandi naho ibyo yakoze mu gisata ajejwe abandi basanga babikukora uko nyine mu bindi bisata bajejwe. Niko Bunyoni yaratunze ararenza ariko n'abandi baratunze byinshi mu buryo budasiguritse. Ni nayo mpamvu naho bamwagiriza amatungo y'umurengera batemera kuzana mu butungane amadosiye asigura ayo matungo iyo yazananye. Politike y'agapapu. Umwe mu bazi neza uko ubutegetsi bwa CNDD bwubatse niwe yadusiguriye ico bita gupapurana muri CNDD-FDD. Iyo ufise ibintu byinshi cane baragufunga ukavayo bakwatse amatungo atari make. Evra Bugiswaswa Rajabu umugwizatunga Gisiga ejo bundi uwundi mugwizatunga yitwa Sylvestre Benda hamwe we na Diodoni Murengerantwari baraciye muri bene ibyo bihe byo gupapurwa amamiliyaridi biciye mu butungane. Iyo nararibonye isigura ko na Bunyoni azopapurwa ibitari bike mu butunzi afise. Ndayishimiye ntashobora kubandanya yihanganira ukubona umukeba wiwe afise amatungo angana ukuraho. Iyo nararibonye ivuga ko ifungwa rya Bunyoni ririmwo muri politiki y'agapapu ya CNDD-FDD. Iyi politiki y'agapapu tuzoyigaruka ko mu zindi nkuru. Ni politiki y'abasuma ishobora kubandanya yica ubutunzi bw'u Burundi na rirya benshi mu bihangange bariko baraja kunyegeza amatungo yabo hanze y'igihugu kugira ntibaze bapapurwe ibyo bibye nabo. Ndayishimiye na Bunyoni bariko barapfa umwina w'ubutegetsi. Ndayishimiye yaragenye Bunyoni mu bushiranganje bwa mbere nk'uko yabisabwe na Nkurunziza nk'uko kandi yabisabwe na Perezida Kikwete yahoze arongoye Tanzania. Hano abarundi benshi ntibazi ingufu Tanzania ifise ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ingorane nyamukuru Ndayishimiye na Bunyoni bagize nuko Nkurunziza atari akiriho ngo abaje hagati. Basigaye ari abami babiri atawugaba uwundi.
imyaka 2 bamaranye muri leta yari iyo gutengagana imyiyereka umwe wese yari azi neza ko azokura uwundi. Ndayishimiye yamaze imyaka 2 yiga ingene azoheza Bunyoni, Bunyoni nawe yamaze imyaka 2 ategura ingene azoheza Ndayishimiye yamaze imyaka 2 agerageza kugara amariba y'amatungo ya Bunyoni, yongera yibutsa ko Bunyoni ari umusuma yishe igihugu. Bunyoni ntiyavuga byinshi ariko nawe yamaze imyaka 2 ategura isenyuka rya Ndayishimiye. Uretse inyinyurana rijanye n'amatungo yabo, Ndayishimiye na Bunyoni barafise ibindi bitigeze bahuriza ko muri politike yabo. Ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ntibigeze bagihurizako, atari uko umwe yoba akunda u Rwanda kurusha uwundi, ahubwo kubera Bunyoni yabona ko gusubiza hamwe n'u Rwanda bikomeza Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu yemewe mu makungu. Ndayishimiye nawe yabona ingabo za FDLR zari mu Burundi ziko zikomeza Bunyoni. Aha ni naho havuye ko Bunyoni na Ndayishimiye bagwanira kuco bita iragi rya Nkurunziza. Bunyoni agerageza kuba uwukingira amafuti y'ubusuma bwo ku ntwaro ya Nkurunziza, mu gihe Ndayishimiye ashaka kuboneka nk'uwaje gukosora. Ariko ikiboneka ni uko Ndayishimiye ariko arubaka inzira nshasha yo kwigarurira amatungo y'igihugu abanje gukoraho inzira zubatswe na Nkurunziza. Muri rya nyinyurana ryabo, Ndayishimiye yarinjije igitsindo gikomeye mu kubogoza Bunyoni muri Nyakanga 2022. Bunyoni ntiyemeye atsinzwe, nawe yarongeje akariro ko kurondera isenyuka rya Ndayishimiye. Nk'uwamaze imyaka 17 mu butegetsi, hari byinshi Bunyoni atari agishoboye amaze gukurwa mu mabanga. Ndayishimiye ntiyaronse amakuru n'ibyemezo bikwiye ku byo Bunyoni ayategura, niko biboneka mu rubanza rwa Bunyoni. Ariko Ndayishimiye yibwiye ko amaze kumufata azoshobora kumukoramwo amakuru yose. Byaramunaniye cane kuko yisanze Bunyoni ari umuntu ahambaye cane kandi afise imbaraga nyinshi. None bariko bapfa urupfu rwa Nkurunziza koko? Amakenga ajanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza abasenfede bose barayafise ariko bakanuma. Nk'uko umumenyeshamakuru Bob Rugurika aherutse kubyibutsa, nta muco wigeze utangwa kuri urwo rupfu, nta autopsi yakozwe ngo hamenyekane ikimwishe. Iyo ikorwa hariho abari bateguwe kwagirizwa ko bamuhaye isumu. Umupfakazi wa Perezida Nkurunziza ni nawe yahoyahoye igihe hariko harakwiragiza ibihuha byo kwambika ibara bamwe mu batutsi bari begereye umugabo wiwe. Ikindi Bob Rugurika yibukije ni ingene ikiziga ca Nkurunziza kiterekanywe ngo bari bamwegereye bamusezere nk'uko bisanzwe bikorwa. Ibyo byose birerekana ko ibyabwiwe abarundi ngo ni umutima wahagaze giturumbuka bifise ikindi binyegeje. Jenerali Bunyoni yagiye kurongora leta ya Ndayishimiye atayobewe ayo makenga ajanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Ubu siho be na Ndayishimiye bopfa ibijanye no kurondera ukuri ku byishe Nkurunziza. Bisanzwe noneho bizwi ko abasenfede badakunze gupfa ibijanye n'ingene indongozi zabo zicwa. Ikibazo kiri ahandi, ntago kiri ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko General Evariste Ndayishimiye arashobora kugira ingorane zikomeye cane, kuko iyi ni turufu ikomeye cane Bunyoni afise, kuko nyine Bunyoni arashobora gutsinda Ndayishimiye, kuko abarundi bamaze kumenya ko Ndayishimiye ari we wagandaguye umuhisi Petero Nkurunziza, ibara ryaba riguye. Bunyoni aragirizwa ko yarondeye gukoresha umupfumu yitwa Emmanuel Ntikazohera batazira muhuzo wo muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi ngo amwicire Evariste Ndayishimiye. Nk'uko twabyisomeye mu byo parike yagiriza Bunyoni, handitse ko Bunyoni yaguriye ipikipiki uwo mupfumu, yongera aramurungikira amafaranga kugira amwemerere kwica Ndayishimiye. Parike ivuga ko Bunyoni atari asanzwe azi uwo mupfumu, ahubwo yamurangiye n'umumenyeshamakuru Bob Rugurika mu kwa 4 2023. Parike ntivuga uko Bob Rugurika yoba yaramenye uwo mupfumu. Ico parike itandika ni ingene uyu mupfumu yari gushikira Perezida Ndayishimiye kugira amuhe ishano. Uyu mupfumu yoba yari asanzwe abonana na Ndayishimiye. Bunyoni yoba yashatse guhindukiza umupfumu w'umukeba wiwe, ariko biramunanira. Ariko ikiboneka nuko nyine ibintu biriko biraba muri CNDD-FDD ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje, byerekana ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa kandi abarundi bakamenya uwahitanye Nkurunziza. Ibyahita bizana injyane zikomeye cyane mu mugambwe ku butegetsi, kuko benshi bemeza ko injyane ziri mu mugambwe ku butegetsi zikomoka ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, kuko abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barashavujwe cyane no kubona ko urwo rupfu rwaba rwaragizwemo n'abegereye Perezida
perezida Evariste Ndayishimiye na perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe arimo. Hari amakuru y'ibanga tukiriko turatohoza turi buze kubashikiriza amakuru yacu hanyuma wecu ubusabwa nta kindi niba wifuza kuzajya uba mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi cyanda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfuriye.